Okay, ati mwiriwe mwake karibu kwicana ukuri complex akazina nini imbere Dieudonné uri mushasha ntibagire kugira like subscribe comment utari mushasha naho ntibagire kugira portage ati rungikira mugenza wawe kugira nawe nyine ashobore kumenya ngo ati ukuri aho kuri kubera nta handi naha nyene kandi wosanga utari mushasha mugana ntugire portage ntugire share ntugire comment ntugire like ati ni kubera iki rungika mugenza kugira nawe nyene agire s'abone agire subscribe ngo ati ibintu bitere bigenda imbere. Imbere ni heza cyane ego ngo ati aya mazina uze kuyibuka Dio niyo nkuru, Janvier Havyarimana, Leonidas Nibigira, Osin Mugenzi maze n'abandi. Rero ngo ati aba bantu mugari hinge tugende inyuma dusubire inyuma gatonya kugira ibintu byumvikane neza. Ngo ati amakuru n'amakuru mashasha. Urabona nk'ibi bintu vya Ubaka Nation Group hamwe na leta urumva ni impande zibiri. Kubaka ngo ati Buja City Plaza isoko nkuru ya Bujumbura nuko byifashe. Ndashobora kugana ngaha akubwira ngene byifashe. Urumva ngaha duhereye inyuma muganda kwibutsa yuko ngo ati amakuru mashasha ni meza kandi wosanga mu gihande aho mu ruhande rwa leta ari intambuko ya nyuma kubera intambuko iheruka ni nkuko babemereye yuko Ubaka Nation ishobora ngo ati kurangura ibikorwa mugani abantu bashinze aho ngo ati decree yasohotse urumva ngo ati niyo kurangiza kugira ngo ati ibintu bigende neza na cyane ku mwene gihugu afise imitahe aho azogura imitahe bivanye n'ivyo ashaka kuri we. Rero nge tutangure ngaho inyuma tumaze tugende ku rutonde kugira ngo ati ibintu bitahurike neza. Rero mpereye inyuma ndakwibutse yuko ngo ati mu kwa kabiri tariki 25 mu 2026 cabinet au abajejwe nyene muri presidence ya Evariste Ndayishimiye basinye aho bemeje ko PPP ni private public partnership kuvuga gukorana n'amakampani yigenga amashirahamwe yigenga y'abene gihugu yo hanze y'igihugu atari ya leta mugari bagakorana na leta. Rero ngo ati yo contract ni yone Ubaka Nation yari kwirarondera aho yashinzwe aho sinzi gitegekwa mugani bikenewe yuko ibikora aho ikorana na leta kubera ndakwibutsa hajya ahantu bazokubaka ni ha leta kandi iryo soko nkuru bavuga ngo ati yuko haheze imyaka 27 bazoyisubiza leta nkuko ari ya leta n'ubundi ivyo bintu twese turabizi ni ibintu bisanzwe. Rero ngo ati tariki 25 zo mu 2026 mu kwa kabiri baremeje hanyuma bagira ko bashiraho n'ishirahamwe ryitwa ngo ati Ubaka Lemox ariyo investment au umutahe wa leta bigiye hamwe na One African Investment Fund kugira bije hamwe ngo ati mu gufashanya kubaka Buja City Plaza. Urumva umutahe wa leta urimwo n'umutahe w'abene gihugu wa One African Investment Fund mu gihande cha Ubaka Nation urimwo ati ivyo bintu baravyemeje. Hanyuma ngo ati mu kwa gatatu tariki 21 mu 2026 Ubaka Nation ni hone yaciye igira yandika yuko ngo ati kurarondera umukozi iri kwira hiring bariko bararondera ngo ati umukonera umuntu ajeje kuraba aho guhagarikira ivyo bikorwa iyo nyubako ivyo byose bizobera aho hantu nambari kugura ibintu ingene ibintu byose bizoba biriko birakogwa mwiyo nyubako uko nuko. Hanyuma ndakwibutsa yuko ngo ati mu kwa gatatu nyene itariki 27 nhone president yasinya iyo decree yemeza yuko aho ashiraho abo bantu ni decree nyene aya makuru mashasha tugomba tuyageko ndabonye ngaha kuri Irebe FM urumva babisinye aho ya president yabisinye maze n'abajejwe nyene inyubako abaministeri umushikiranganje wa mbere umushikiranganje
ajejwe ubutunzi basinye iyi ntuzenye iyi decree icete cemeza yuko bagiye kuranga abantu indwi bazoba bahagarariye na cane cane ubutunzi hagati y'ivyo bisata bibiri. Nk'uko leta ifisemwo investment imitahe, nk'uko umwenegihugu afisemwo umutahe ariyo One African Investment Fund, hanyuma mu ruhande rwa leta ariyo Ubaka Landmarks, ko nuko ego hariho amashirahamwe ajejwe kuraba kugenzura imitahe y'abantu ku rwego rw'igihugu. Sikuvuga ngo ati ngo ni Ubaka Nation, oya, n'ama company yose ashobora kurondera imitahe mu bene gihugu uko nuko. Hanyuma nawe wa mwene gihugu ukamenya yuko amahera yawe atari mu maboko y'abasuma, ahubwo ari mu maboko y'abantu bagiye gukora ikintu c'akamaro, kandi nawe uzokibona, kandi nawe ukacungukamwo uko nuko. Rero ngo ati abo bantu indwi ni babandi ndasoma kare. Urumva harimwo abantu bakomakomeye bahoze batwara Interbank, amabanki atandukanye. Urumva ngo ati n'abantu bakomakomeye mu bintu vy'ubutunzi, maze n'ibindi bintu nyene bijanye n'amafaranga uko nuko. Si abantu boroshe. Rero iyi decree aho aya makuru mashasha ni kuvuga yuko mu ruhande rwa leta yuko ibintu kuri bo vyarangiye, nk'uko bovuga ngo ati okay, abantu ko twabashinze ibikorwa birashobora gutangura, kimba Ubaka Nation izoshobora kugenda kurondera nk'uko yabikoze abanyamitahe, abagomba kugura imitahe uko nuko, nta ngorane yabo, kubera ayo mahera yose azoba ajejwe n'abantu bamenya ngo ati arakingiriwe, ari mu rutonde rwiza, agiye gukora ico ategerezwa gukora uko nuko, ataguca hirya no hino. Rero kuravuga ngo ati mbega none ifirimbi ninda ifise, ifirimbi nta wundi ayifise n'abanyene, abantu indwi nibona bafise iyi firimbi. Mugani ngo ati ifirimbi barayivugije aho president yasinya, aho yasinya ijya PPP, private public partnership, kugira ibikorwa ngo ati vyemegwe, leta yemere yuko okay, imipango twarayipanze, ibikenewe turabizi, twarabibonye, rero turasinye, turavyemeye yuko tugiye gukorana. Rero ibikenewe nuko turondera abantu bazohagarikira ibi bikorwa mu ruhande rwa leta, maze no mu ruhande rwa Ubaka Nation. Rero makuru nkaca mvuga ngo ati burya mu ruhande rwa leta ibintu bone ndibaza babirangije. Niyo mpamvu ca ndizera, nawe ukizera, twese tukizera, tukaja hamwe maze tukizera, kubera vyemeza yuko ibintu biri ku murongo. Hasigaye yuko Ubaka Nation nayo ikora ibikenewe, nyamba ari kurondera urya mukozi ariko bararondera, maze n'ibindi ngira ngo tutaramenya bariko bararondera, kugira ngo ati ibikorwa bitangure. Ibikorwa bitanguye bizotangura ryari bidatanguwe muri sama. Cyo gituma mvuga ngo ati muri sama ndibaza ngira ngo ni jewe ndenyene ndizera, mbwa n'abandi barizera yuko muri sama hazoba ikintu. Ego rero amakuru mashasha akomakomeye nuko hari abantu bashinzwe kugira bazoze gukingira aho kugenzura aho kuraba ubutunzi bw'abene gihugu n'igihugu mu buryo bw'imitahe abantu baba baraguze, hanyuma ibintu bitunganwe nk'uko vyari bijejwe, aho babisabwe nk'uko byotunganywa, bitagiye mu bundi buryo butandukanye n'ivyo baba barasinyanye ati mwayo masezerano ya PPP. Ego rero ngo ati vyose nukubiri kandi bimeze neza. Ndakwibutsa yuko ngo ati inyubako izotwara imyaka 3, urumva ibice indwi. Rero ngaho ngo ati icemezo umuntu yovuga ngo ati barose cemezo Ubaka Nation yarose ngo hari tariki 25 zo mu kwa kabiri aho basinyigwa PPP. Urumva ngaho barabemereye
maze ngo ati niki kintu kibaye itariki 20 na zingahe zo mu kwa gatatu bariko bararondera abo bashinze aba bantu indwi bajejwe kuzora ubutunzi bw'ivyo bikorwa, maze n'ubutunzi muri rusange bw'u Burundi ku bantu aho ku makampani atari ya leta kugira ngo ati akorane na leta mu buryo bwa PPP. Uko nuko kandi Ubaka Nation kabiri kurarondera ngo ati umukonera kugira ngo ati ibikorwa bitangure. Icizero cenzo kwama ndakivuze, icizero cogirwa n'umuntu wese. Utagize icizero urumva ibintu byose uyifata nk'uko umenga bishobora guhinduka. Ego ibintu birashobora guhinduka mugani bihindutse neza nivyo byiza, bihindutse nabi ngo ati nta muntu numwe ashima, ariko uri kurabona yuko urugendo abantu barufashe niwizere yuko bashobora gushika naho usanga bigenda buhoro buhoro bigatwara imisi imyaka kunuko, mugani umuntu yafashe urugendo kenshi na kenshi birutwa nuko atofata ubwo rugendo. Rero ngo ati Ubaka Nation Group izokubaka Buja City Plaza, leta mu ruhande rwaje ndibaza yarangije ivyo ishoboye, urumva yaremereye Ubaka Nation ko izokubaka irya soko nkuru PPP, kandi barashinga abo bantu indwi bajejwe kuraba ivyo bintu by'ubutunzi uko nuko iyo decree basohoye hanze. Ubu naho Ubaka Nation kabiri kirarondera umukonera, umuntu ajejwe iyo nyubako maze n'ibindi bitandukanye bijanye n'iyo nyubako uko nuko. Urumva none igisigaye ngo ati nigiki, ndakubaza ngo ati nanje nkibaza mugani ndizere yuko ngo ati imbere ari heza. Ego akavideo karaka andizene ko katari kare ndakwibutsa yuko wogira subscribe, share, like, comment urungike mugenza kugira nawe nyarashobora kumenya ngo ati ukuri aho kuri kwa nta handi naha nyene. Akazina nini Cimbere Dieudonné, tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.